Hello ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza wherever you are. Ino ni Diko Entertainment. Yo nababwiye ngo twahagurutse nuko biba bimeze, twabanje kureka gatoya filme, umuziki mugano mundi biri hagufi. Kwa nababwiye ngo ni muri bya bikorwa by'iterambere, ibikorwa by'igihugu, ibikorwa byubaka na cyane umuntu wese yitwa ugwaruka ahari akagira ikintu atanze nk'intererano mu bijanye mubandanye nta kibazo mu bijanye n'iterambere ry'igihugu ciwe na cyane ko burya nk'abandi ni twebwe Burundi bwejo for sure 5 to 5 turi kino kibanza mbenda kivuga cyane ariko bayita ka house represent ni imwe mu nzu nziza cyane nkuko mutangiye mubibona cyo nta byinshi cyane mfise mvuga nyabuna reka banyirabyo baze kubitwigira tugiye tuyitembere turayihera hasi kugeza hejuru ahiherereye hose kabisa nimba hariho na piscine turakorokera tugende twose ndikumwe ndamuvugire hano akantu cyane yivuga mushingana reka tuguramuze bivuga baravuze kuza ndavugira abantu bakuze kandi nuko nyene ngo ntawuvugira umugabo ntawuvugira ni sameze neza kabisa nkuko yaje kubivuga ari muri ka house y'ingenzi kunezerereka fata wivuna umusase isari kabisa byose bizagenda neza nibatangara kuba namaze kwambara n'umwambaro mwiza cyane mbanze ndabakeze mufise umwambaro baranga mwiza n'amaroko meza kabisa sana ni ibara ryanje nacangaye ndarisanze ndahagome cyane mugamuza chamumbura kuri Diko nigumire muri no nzu y'iteka muca mu makaye kazi mu secteur twoguha kandi ndabona ashobora bangutse cyane so nijera niyo yakarariye kabisa ino nzu y'iteka muraza ko rero yafata umwanya munene wo kuyitwereka kuko twebwe twava tubivuga kutariko ugasanga hari ibyo mwari ryo shugwe ndabivuze ukundi kuna ariko turaza kubimenya diyaguye ariko gice nababwira cyo nkiri hano gusaka moto nahasanze n'uburyo hameze ahantu heza kabisa yego ndashaka kubashikana imbere kugira mu ndabatembereze mu icyo uzovuga icyo mu voilà mbese n'ingenzi cyane baba yuko baba diaspora twamaze igihe kinini usanga nk'ahariho nk'abantu baba diaspora bavuga ngo none ngo nkungiye muhira ngo muri vacances ngo nyoruhukira he ino nzu rero n'izindi nyinshi ko turabona byaza ari nk'inyishu karibu aha ni kuri reception iki kibanza boke niyo hambere ushikira kumenya ko bimeze reception yacu ya ka house nk'ibisanzwe reception ibiziba ziri abakobwa beza reka nakindi tuzo tukivuga kubera igihugu cy'u Burundi kizwi nka bimwe mu bihugu bifise abakobwa beza bakarorera niko musanze atuze kwakira umukiriya kujitse hejuru akorera dufite abakobwa beza bakorera ngaho beza cyane kandi urazi muri marketing icyo nacyo ni ikintu navyo waracyuka ariko nibaza ngo byakozwe ko mpamvu byaza numva ko kantu mama aramaze no kukiyumvira ako niko kabijya ngiye uribona ni mu mabanki ma reception ko hano ni special hano ni nabaswe hajya kabisa ku kintu cyitwa care reka turaza kugishika kwico ndabizi yo nahamusanga nawe wari gusiga ijambo ariko yakeye no kuvuga akeye ni handi umuntu ashikira akabariza service ngomba gusaba reservation cyangwa kumenya ko ibiciro bimeze na ndaguca reception mu gifaransa mu kinovo rero ngiye kubereka rero mu maproduit yacu ari mashambre shima amashima bakaryohererwa voilà ariko muri floor ya mbere appartement cyangwa block yitwa B azirafise amazina yego turafise hasi muri aho dutanguriye ni muri A kwikira icitwa B no kuvuga floor ya mbere niyo B yitwa B floor ya kabiri C rero yana tunoze tuntu duterekera tumeze neza two mu mahoteli agezweho kabisa karibu rero ngaha mu visite chambre yacu karibu aha chumba cyacu ca mbere ni karibu merci gatubahe kandi ibirato turi nta kibazo yeze bwa rimwe n'atiya none womenga umuntu abageze like nko
Okay. Imiryango rero sasa yubatswe ku buhinga bugezweho. Cha wiyugara kubera kare akantu ari akamekanisme kari hejuru. Urashaka ko umuryango uguma wuguruye exactement cha wiyugara. Nivyo. Cyane cyane yuko ibintu byo kuguma imiryango yuguruye burya ucumenga ntibikigezweho gose. Okay. Wumenga ni muri saro h'umuntu. Umuntu ashitse ngaha tuba tumufitiye imizigo yiwe bakashamwereka ibyumba ashitse mu byumba byose birakwiye ngaha ngira ngo nanahashika sinzi buhoro buhoro tukiri hano ni ukuvuga ngo ni nk'ahantu abashobora no kuvuga ngo reka abanza aruhuke gato imbere yo kaja no mu cumba neza cyane cyangwa yageze mu cumba akigarukira akicara ngaha karabatereje amakuru akisamaza utuntu hirya no hino. Ndabona n'ibindi ntebe nayo kuko ukuntu mwaba ari muri hotel hakaza nk'umushitsi kumuramuza bakayagiraho. Okay. Abandi babiri nk'ubashatse gufungura kakabirya n'akameza cakwega akameza akaca yugurura urabona umushamba sinari nakamenye muri babiri baduza n'ingaha ariko urumwe usanga uca wifungurira utuntu tuvuye muri resitora hariya akabushete kawe n'akabusera akabox cyangwa agafanta yego kubakanywa muri babiri naho uza kandi n'ingaha n'imeza nyine ubona bikozwe ku buhinga urabibona ko bikozwe ku buhinga ikico nagenze hese aka kantu ntako nari bwabone kandi urabona cyane cyane muri hotel ugashikira ahantu menga na gasaro TV zigezweho umuntu akaraba gufungura ukicarira hano neza cyane uje n'inkuka kandi urabona ko kari portable ni bwa mbere nakabonye akundugara mu mbabarire nari mwari mumaze kukabona jeje nivugiye. It's for my first time mbonye kano kantu kabisa no mu Bushinwa gusa ni misanga anga cyabisubuma no dukino urabona n'umusore akiri umusingo ego twatugeto usanga ari chambre bigira mugabo rero igiciro kiri hano ntibivamo turaheza iyi ngo ndabakwereke urashaka ko wiberenga ugati jewe n'umuryango sishaka kujya kujya muri restaurant nditekera dufungurwa atwara ni cuisinière électrique sinari nayitahuye ubona ni ukuvuga wa muntu yakoreye amara n'imisi yatenzo kwitekera utwo nifuza kutekera igikoni kirahari amikronde karahari urabona iki n'igikoni gikwiye kandi cy'ikizungu kigezweho urabibona rero kandi yazanye uzubona amakara y'ikiyana niko ndibaza kino rero niko kabigi aka ni ari kuri lavabo uzategura tubibona na uburayi mara butuzaniye hano iwacu kabisa rero kiri ngaha cyose ushaka kwikanyishiriza akantu ushaka akantu gakanye iyi fridge yego yibikira turu twawe neza umutekano ni wowe wenyine ibaza hano hantu ntaharaye umutekano uwo munsi sintaha rero turinjiye rero tugeze mu byumba ushaka kwiruhukira rero tuje ameze neza ashikira ukuntu hanatamirana ubyumva bien wow igitanda garde-robe ushatse ko utuntu urabona ko c'est bon na environnement hano ushobora kwirabira igisagara hakurya ukabona byinshi bitandukanye iyi rero ni appartement turimo igizwe n'ibyumba bibiri ibi ni ibyumba bibiri ijya ni saro ayibona n'icyumba cya mbere ikindi cyumba cya kabiri ngiki hari hari umushitsi sorry c'est bon tukaca tujya muri lieu d'aisance zimeze neza sinimo kwinjira numva zira mota uryohe bwa mbere rero uhicaye cakoga amazi ashushe arayakanye byose twarabiteguye muri ka house urabibona amazi ashushe cyangwa ayakanye
bivana nawe narinda bize nigeze kubera mukwanya sinarinzi ko hano ko bihari kabisa kandi kabijya hari umuntu avuga ati je amazi akanyega mu mpezi reka nyongera amazi ashushe ngiye impamvu rero tuma abantu ngiye kubukinga nanje ndahamane n'ibindi bibazo twarabiteguye byose yego wahindukira ukoga wiraba kamande house ndibaza tabaye kaze namwe ushatse kuruhuka abanyafurika turacyafise murakoze cyane uzi ikindi kintu nkunze yego uburyo mbonye hameze nimba umuntu ashobora guteka ibintu byose birahari agasaro urazi nk'umuntu yaba afise nka honeymoon yego agashaza kuharuhukira bakahamara nibwo rero n'amezi abiri gusa honeymoon igeze iyo ngo babaye ariko hano hantu ku bageni baba bubatse ndabona aho ryo hacana haryoshe bohava banafata babati reka tubibeta kuko uwo menga nizanza abantu benshi n'abandi baba bashobora bibereye mu rugo ese umwana n'umugore n'umukozi ati twabibereye muhira reka iyi vendredi tuje kuruhukira handi hantu hano hantu n'ibikorwa serugo na nyene rugo muja mu cyumba kimwe umukozi nawe yitwara ariko umwana hariya umva ko mukamara iminsi ibiri itatu batabona muri quartier abantu badutse kandi bari Bujumbura ako kana tudore ndakwifurije ni byiza nawe uzobiteko John bitangwe aya fro ya mbere tukaba turayirenza rero tugiye muri fro ya kabiri ariyo twita C C twari muri B yego twari muri C urabona ni ahantu nasinga umuntu wa hano umuntu ashobora kwisohokera yarambiwe n'indani akaza agafatira akayaga hanze araba igisagara hirya no hino isamaza araba abaduga n'abamanuka n'isamari urabibona naho nyine ibi nabyo muri psychology birafasha kuba umuntu ariko aramedita yirabira igisagara ndacanganyika ndiko ndabibona hariya neza cyane kabisa rero turi kuri floor ya kabiri tuvuze ku ya nyuma tubona ni ku musaga ari hose urahabona wihangane tukuruhisho hashwereka kibazo aha rero hose akabijya nka kwa kundi nyene ariko hose nukuba harafise ya salo byose ushatse guteka byose birimo kabisa kandi urabona ko hose ari okite ndabona abantu ari gutegura abantu ntakunda ko abantu nkaho bura abakiriya yashibyo atugiye muri floor ya gatatu rero nukuvuga ni muri D yego bitewe wadubuye kabisa nagumye nkurikirana uri muri D C ni muri D n'ibisanzwe imboneko ni yaje ni kwa kundi nyine systeme ni yindi nyine uko bimeze iyi ni floor ya gatatu ariyo ya nyuma ari yindi yego ari yindi ari muri appartement muri bloc D tugomba tuje muri E rero tuhagere house represent rero turi muri car house n'inzu ya nyuma urabona ko ukibona niho Bujumbura yose twibona kabisa abona za hope ngaziriya aho kwazira hariya ku isoko yego igenda yimenye mu gisagara rabara wabonye bank na ni BRD bank ngura ko yego kuri yashasha kumushyikirira musura habona mbahura tamara araba hose gisagara Bujumbura twibona iri hepfo yawe gatwiraba neza rero ikibanza kirumbirwa na bene yego ariko ndahinduye ni nava nzofata iki kibanza cyo hejuru karibu kugira nze sohoka nitekereza Tanganyika kose kazo gusara karaza ko Tanganyika ndibona hakurya kure yego kizazi sana.
kibanza nanye ndakubwira mugabo rero cyangwa wakuze bakunda naguteye inkuru yuko hamwe abana yagera aravuga ngo hahumura nka papa kandi babyibonera n'amaso yawe izi njabuka ko ari zose zigari njabuka gusa ibintu nk'ibi birashobora kubonekana mu kano kare kuko none se amaso yawe ibayita gute iyi mashini turanyibutsa reka ndi umushamba suwa haguruka gatoya asira ngo umubwire ibyo mashini uko bayita sali maze neza nayimbwira je manutse hirya nayazi n'agakafu k'ibindi agapicino ariko hajya rero akora umubariste mugabo sabize ntantuze n'agakawa nyamuganyije nakemerewe cyane hajya hari umubariste yagiye niwe kudusigurira neza yagiye gufungura gatoya nawe nyirabari ngaha agishaka agakafe fo ubu umuntu akeneye agakafe hano mu mukorera akora yindi iteye amazi cafe fo twatunduza uguta duke utuje niwo nkwameze nk'akazi utuje avuzungurika ushaka rero cappuccino na yindi bagucapira ko ndayibona vuba ije niyo naniye bacafuka bashaze ijya mashini mugabo irabikora aba abantu bafata itike yabo bajye muri ville hano mwabibegereje ndabinuze ama ushaka cocktail ya marikere turafise umubariste n'umuspecialiste arashaka gucangira mu bwoko bune butanu akayibwera zimeze neza nije rimwe akona kabijya urabona ko ari kwidoraguza naho oya ni byose ni hafi ya sino kuribona basoma sino bimara kandi rero ku biciro ni presque normal nka kubesha kiye inoti ya bine nanze kubibaza ati nkeka bimuhava muca bitubwiye birasanzwe kuko nari nzi nkano ibintu nabonye uburyo hameze akayaga uburyo hasa neza nzi ko mpamvu akora buri nk'ibihumbi 10 ibisanzwe ni prix normal kate mintu ntaranye ifana n'umugenzi wa gukubita ni 2005 birasanzwe ejo wazanana na wa muntu wawe muziti nagerezwa ariko waho ucanga ukibaza ngo birazingira nahora ninya kabete daweza birazinguza oya ahantu ndaza kuza umwanya n'umwanya ndahateramiye nabikuze ndahamare base neza karibu kandi karibu ngaha ibintu birahari kwa kabisa tuba tumaze umwanya munini kabisa tubereka ka house yamara rino jambo ndi umwe muri benshi bibajije ngo ikino kintu ka house gisigura iki inoka nabonye igizwe na KHA ka house yo baracumva bisigura iki murabizi ikibanza turimo d'abord quartier turimo turi muri nord urabizi ayo niko kuri turi muri nord niyo mpamvu twababwiye ngo mu bimenyere byinshi muja muri ville hakujya ukamenga hano nta bihari rero ino noro irafise amateka cyane cyane tuvuze Kamenge nta tandukaniro rya hano na Kamenge ego haregeranye na hantu benshi bari mu makungu hirya no hino bazi turabye ibyahitiye muri kahise ego rero izina Kamenge aho urabona ko yagize ka igaragaza Kamenge aho bahita muri Gihosho no munsi finance ni Kamenge ubyibuke turafise test Kamenge haje ego turafise nanuze hôpital kureko ego lycée Saint-Esprit kare yitwa lycée Kamenge Saint-Esprit haye niko yitwa kera yitwa lycée Kamenge ubu rero yoka ni ryazi na yubatse igihugu murabizi nige babohoze amateka muri demokarasi icyo gituma rero ako kadomeka nyine umutahe atibagiye kugatanguza mugabo harimwo hashi cyane ibyo nasomye nawe tugenda house yinjira muri house kanyumba sinagatewe neza niyo mpamvu narishatse ngo tugahereko ni ukuvuga ngo uno munsi
hari ibintu usanga biranga inzu zitandukanye cyane cyane ihoteli burya ikaba ifise ibintu byinshi biyiranga kugira yitwe iy'akarorero. Muri ibyo habamwo amaserivisi, harabamwo security no kuvuga umutekano, harabamwo isuku, ibiciro, ahantu iherereye, amagestion, eka mbere n'icyo twakwita ngo environnement. Duhere ku cyitwa service, watweretse nyinshi ibyo mukora niki, ariko service yanyu ni service imeze gute mworatira abandi? No kuri nakubesha cyane ngo ndinde no kubidiha cyane. Ego. Service ni authentique. Ushakana n'ubu uhamagaye. Urabona bakwitaba neza. Ntumye kwa gafana. Bambaye neza bakakwakira mugweze rudasanzwe. Kabisa. Ico n'aba professionnel muga. Ngira wabonye hari isuku byose. Bona bibonye isuku cyo kabisa uburyo hameze neza ni bo kandi singeze ubu nigeze guhamagaza ati nzanira akantu nywa karimo akagazi. Ntihamagara nabonye bari bahageze kera kabisa. Ako koko nakabonye. Ikindi ni ikintu citwa umutekano. Burya umuntu ahantu hari kugira yumva ko ashobora no kuhanywera akantu ameze neza aharara ata kibazo nuko yumva ko hari umutekano. Mvuze umutekano wumve ibintu bikunze kuvugwa hano i Bujumbura tubivuge, ugasanga umuntu yaraye ahantu atashe bamwibiyeho telefone, ugasanga umuntu ari ahantu yararambise akantu arakabuze. Ikijanye n'umutekano hano iwanyu kimeze gute? Bwana journalist, tuvuye hasi wasize telefone yawe haje arusanga Izana akansini unyene umutekano nga ni 100% uri garanti nano ocharuka wawe security abasiti security yego ukuvuga ngaho uje uri mwituze ntabwo ngo baranyiba telefone yawe cyangwa uri muri hoteli ngo habaza kumeneraho umutekano urakwiye ko twaragiye mu maison de gardiennage zana abazamu kugira bacungere swati ingendesho n'abantu babaje kugendera hano cyangwa abinjinga umutekano wabo nukuvuga umutekano kuri nishana kujana kabisa. Yego ikindi gikurikira ntushobora kuri mu nzu y'akaroro nkino ngo icyitwa isuku umuntu agisiga inyuma. Ego aho mwatweretse twabonye kabisa isuku riraharangwa, ariko hari gihe n'ibindi bibanza bimeze nk'ibinyegeje abantu batabona cyangwa ugasanga no kuri munsi abashitsi baramutse babagendera. Kino kintu muragikorera ko kugira ingenzi zibiture ku bwinshi. Icyo kiri muri kitere ya mbere abantu bagendera ahantu bari bamanza kuraba nukuvuga ubwiherero. Ubwiherero rero ego na ahantu hari umunezero ugiyeyo papa mama umwana ego ushitse hajya ahantu urumva mu gifaransa bahise lieu d'essence. Ego lieu d'essence kandi mu gifaransa niho babivuga neza kwera iryo jambo essence eze kuba ezi niba nahantu ushitse wicara nimba ufise agatelefone kawe uryohe bunyine. Abazungu ngo barasomera n'ibitabo bado ni authentique. Aha rero akabijya urashaka wikorera n'ibintu byawe sinakaje umwanya laptop yawe ukirukana nayo hariya oya muri ibyo bibanza ukicara ukabandanya ukora ko turafise akawifi yako nakabijya muga rero wifi wow twari gupfa tukigera ko none ko tukihasanze n'ikintu kizimuka wana kivuze ikintu ciza cyane. Iyo umuntu akoze rero ibikorwa nka bino mwavuze agace biherereyemo mera nk'ugize ubwoba gato, ni kuri cya kintu navuga emplacement canke environnement. Gufata hoteli nkino mukayishira mu Kamenge komenga nta biharuro byinshi birimo naho biza kuba ari iby'ikirenga. Uwo menga ntivyari bimenyerewe ko hoteli nkino yoza mwa bino bice haca haza n'ikintu citwa abakiriya murabaronka. Bakoze cyane icyo n'ikibazo reka ndakubwira muri politike y'igihugu uyu munsi bahimiriza ko abantu genda hariya nyene hasa naho ntibagera bakorera imigambi. Rero imigambi niyi ituma ikibanza cyangwa ahantu hagira iyindi sura iyindi image. Ego rero ikindi cya kabiri ahantu hakagira agaciro sibyo ni ukuvuga ingenzi zashobora kuza zose zikonsantara muri mukaza bibaza ngo niho hari amazu meza amahoteli meza, ariko ni ukubwira ko natwe abaguzatunga abafite amafaranga babyiyumvireho cyane. Kino kibanza rero ni kubwira iterambere rigere hose kuko urabona nk'ahantu wubatse kino kintu uko ararengana wese aratumarirwa
ego wambaje kubijanye kubatahabonye neza ni nahantu hejuru y'ikaburimbi ino ni RNE biroroshe kuhabona sinahavuze na adresse neza mu bisanzwe ego aha turi muri zone Gihosha okay kuri quartier Kaba tujize kuri RNE duga za Muramvya Gitega ni impande yo kuri station bantu neza ngaha duganye ugiye mu Gasenyi Gisandema inyuma ya cyose El Shaddai benshi bamenyere baharoroshe cyane El Shaddai barayizi baca bahabona tuvuze RN barayibona hama batana nahumva kugeza ubu bumve ko ari mu micungararo ya Gare du Nord Kamenge wambaje ikibazo ntarishura wambajije kujyanye na clientele aragenderwaho atagenderwa ahagenderwa naha kuko hari abantu bashatse kwivuna umusasi bashaka kwikura inyota babona kuja kure gufata itike cyangwa baco mu gitoro cyabo bagenda ababera hafi bakavuga ati ko byose babitwegereje reka bariho twigiye yego umutekano urahari bari meze neza ikibanza kimeze neza ikimi imeze neza kabisa kuri barahagendera kuri barahagendera kabisa ushatse nawe amasaha kagoroba uze guhacura nubu twashitse hakiri kare mu masasa na mu gitondo twahazaza abantu benshi buzuye kabisa abahinga bakakubwira bati canke ikintu gisanzwe kizwi kibujya ama objectif canke intumbero nyamukuru zi hoteli zibari zibiri nabonye muvuga igifaransa cyane ndabandarebwe mu gifaransa ico bita ngo maximiser les revenus kwa gutangura projet uvuga ngo hari ico izonzanira hakabamwe kandi na fournir un excellent service du client ico wakivuze ko gutanga service ku bakiriya bakagira ikintu bagukuyeko ari naho havana ca kindi wewe ushobora kugira nawe ico bakuyeko kuri wa mugambi watumye mushinga ino hoteli kwemeza yuko mu bijanye na hoveni canke ikintu cinjira hari ico iri kirabamarira dufate kuri byane byose twavuga yaba environnement emplacement clientele ubugihagaze novuga ngo muri wa mugambi w'igihugu usanzwe uhari hari ico mwe muri ko murinjiza bice muri hoteli kikagira akamaro kibamari ari naco kizogaruka kikagirira akamaro igihugu muri rusange baje ikibazo cyiza kuri bakozi cyambere no kubwira muri kino gikorwa aha hariho abakozi kandi batari bake batunze imiryango urumva muri yambona kazoza y'igihugu yo kugwanya ubushomeri kugwanya abantu badakora urumva uyu muntu yazanye umugambi hano hari imiryango uno munsi bayeho kubwa kino gikorwa sibyo ico ni kimwe ariko arasahiriza muri leta kuri iyo miryango ikora ngaho izinduka ngaha ikaronka amahera yayo yo kwibeshaho ico ni ikintu kimwe cya mbere ikintu cya kabiri uyu yazanye no mugambi ntabwo yawuzanye kugira awushinge kibigisharizo ngaha nukuvuga arafite cyo nawe aronka nukuvuga birashaka kugaragara neza a long terme mu gihe cyakure ariko kirahari nacyo gituma uyu munsi nanje umumbonye ngaha kuko ngaha atakintu cinjira ngaha simuza kwicara ngaha nojeriki konjera inonzu nkajera n'abahazi kirumvikana cyane ku manama y'amahoteli nkamwe muba munabizi kuko biraboneka ko munafise n'ubumenyi muri yambono kazoza waruvuze y'igihugu bakubwira ngo 2020 n'igihugu cifashe 60 giteye imbere kabisa kimwe uvuga ngo twarageze handi n'abandi bageze ubwo ntimuzava musanga mwarasubiye inyuma kuko twabonye byinshi ariko maze imisi ntembera amahoteli agezweho hanze nkasanga bafise n'amapisine kandi batangiye gushiramwe amagym ariko ivyo bibiri sinabibonye hano ntabwo wamufise ko muri iyo mbono kazoza y'igihugu wazosanga mwarasubiye inyuma bigatuma twinjirayo twenyene mwe mugasigara inyuma ndakurahi natwe tujana n'abandi tujana n'ibihe uno munsi pisine ntayibona hano ariko ndakwizeje imisi itari mike izo bihari kuko mu migambi mufise kuko hariho donc ukungene bakrasa amahoteli n'ama etoile zinyenyeri zingaha rero mukwemerera zino service kugira zibeho ari ama exigence yotangura kuri etoile mu cuguma kuri etoile imisi yose so kuduga tukaduga ku ya kabiri tukaduga ku ya gatatu kugeza pourquoi kutoshika ni kuri 5 etoile birana n'imbono ya nyenevyo rero nyene byo ngaha afise imbono yo gushika kuri no munsi ni intango kino n'igikorwa n'intango kuko urabona niko nakudugije hejuru ngaha
afise imbono yo kubandanya duha. Yego by the way aturi turimeze nk'abari hagati aturiko turayagira hejuru hariho n'ahandi hameze nk'atumbiranye na hamwe babona mu kanya turiko turaraba igisagara ca Bujumbura cose. Okay, rero twebwe tugendana n'ibihe n'imbona kazoza leta kirategura. Okay, yego bizera yuko abagendera hano uko bahasanga uno munsi ko bazosanga ku mwaka bari impinduka kabisa ko byose bijyana n'igihe. Okay, wow. Ariko hambavu y'ibindi byose twabonye n'ivyo bindi muzohava mwongera ko burya umuntu wari wese mu mugambi wiwe canke mu cyane mu bintu umuntu abakora twakwita by'urudandazo canke byo gutanga ama service aramana akantu kitwa ngo valeur ajoute. Akantu kakabijya mufise hano gasa nako mwisangije kandi mworata mukanavuga ngo kano turagasumbya n'andi mahoteli mwari mumenyereye nakahe muri ka house akantu ni ubwoko bakamwe ndakwereka aha iminsi mikuru abakiri bato cyane kino kibanza mu minsi ndahamaze ikibanza nasanze abakiri bato bahurira ako n'akantu kakabijya ko tumenyereye inzu z'ingenzi harimo bar resto na cyane cyane kino kibanza muri bar resto niho niko ndavuga cyane. Yego kino kibanza bakunda cyane ukimenyamenya ku munsi nyuma weekend ndetse no mu gihe hagati na anniversaire akona kabijya umva turafise clientele y'u Rwanda muri restaurant no kuba murafavoriza ugwaruka cyane gusumba abandi benshi kuri hari igihe tubura naho tubicaye. Okay, baryohewe gusa akona kabijya okay. Numva ni ikintu kizima kuba kwagwaruka na nyine icubahiro akunda kuvuga ati tubaho umwanya nabo nyene bisunure kuko ari bo Burundi bwejo kuba mwarabashiriho ibintu bituma nabo nyene bisanga bakiyumva neza n'umugambi mwiza cyane kandi bizokomeza bigira ikindi kintu bitanga urumugisha kubana namwe sinzi ko hari ikindi kintu mufise mwoshikiriza abantu benshi baradukurikiranye cyane baba diaspora baba bafise kuvuga ati turaje mu Burundi turaje kuryoherwa n'abantu benshi batari bwamenye ino nzu n'ama service mutanga. Urakoze cyane ndangisa kuri ino jambo nteyakamo canke nterakamo ku bantu bari kure bari kwatwumviriza canke baturaba aha ikibanza ciza aho kujya gufata zanzu de miso de passage usanga kuri amahera menshi arenze kandi ufise n'imigambi ugomba gukora mu gihugu canke mu muryango turafise ama appartement nganga gukora bivuze tugitangura ufise ama appartement imwe appartement igizwe na chambre de salon donc il est équipé n'ibintu byose bikenewe umuntu akenera buri musi aho novuga harimo mwambibonye harimo ikoni kimeze neza amakondisiyo harimo ibikoresho bikwizira amakondisiyo byose bikenerwa akona kabijya ukaba duhamagariye rero ingenzi cyane bene wacu b'abarundi bari hirya no hino mu bihugu bya kure ko tubahaye kaze muri ka house ma service ikibanza cyo kuruhukira kimeze neza free itavuna kandi imeze neza. Ego twaba dufise n'indi appartement rero chambre salon nanye ni l'équipe de tout turahaye kaze. Uje by the way nari kubona kivuze kare ariko ndacibutse nk'umuntu aje afise ingendeshwa murafise parking turayifise kandi hari sekirize ngera mu mwaka ni hamwe babona agace gatoya twahereye turiko turaduka. Ndabashimira cyane ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane nawe. Ndabashimira namwe bamudukurikiye kabisa nimba twe tava ngo visit Burundi nimba twe tava ku igihugu kiko cyatera imbere ni ibituba duhagazemo ni ibituba tuko turabereka igihugu ni nyabagendwa muze muryoherwe hambavu ya bya bindi byinshi tuhadukeneye kwinjoyinga. We love you so much. Hasta la vista. Dico Entertainment.